Turongeye kubaramutsa tunabani ikaze inshuti namwe bakunzi mudahengesheje gukurikirana ibiganiro by'imbanisha kure GCTV. Tukaba turi kwa 19 ndamukisa umwaka wa 2022. Iri ni ryasango ryo kubashikiriza amakuru avugwa mu Kirundi. Fabrice Irankunda ni wari mu buhinga bw'ivyuma na wari katuma amajwi n'amasanamu bashikira tankomanzi. Nayo kuri micro Princess Bomana nogiye kubashikiriza amakuru sangwe ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ururimi rw'ikirundi n'ururimi rwikwije nk'izindi ndimi zose zo kwisi kandi kurukoresha ntabwo ari gusubira inyuma. Ivyo ni byashikirijwe na Dr. François Habyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi muraja kubikurikirana muri ano makuru. Amezi abiri arakwiye intambara rutavanako hagati y'Uburusiya na Ukraine ibisagara vya Mariupol na Kharkiv bikaba bibangamiwe cyane. Navyo nyene muraja kubikurikirana muri ano makuru. Akanyisase inkuru imwe ukwayo. Ururimi rw'ikirundi n'ururimi rwikwije nk'izindi ndimi zose zo kwisi kandi kurukoresha ntabwo ari gusubira inyuma. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje w'indero hamwe n'ubushakashatsi Dr. François Habyarimana hari mu gihe Uburundi bwariko bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kwavukire. Ni nkuru twatoreje na mugenzi wacu Fabrice Irankunda. Ishure kaminuza y'u Burundi rifatikanije n'ikigo cy'igihugu kijeje guteza imbere gusoma ibitabo no kunagura imico n'akaranga Seburak hamwe n'urwego nshingwa kirundi gifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Ibyo birori bikaba byabereye mu bigo bya kaminuza y'u Burundi mu civugo IKIRUNDI umushinge w'ubumenyi ushikana abarundi bose kwiterambere. Kakaba kabaye n'akajya guhanahana ubuhinga mu ntumbero yo guteza imbere ikirundi. Mu ijambo ryiwe Dr. François Habyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi avuga ko kuvuga ikirundi atari ugusubira inyuma kuko ururimi rw'ikirundi ruritunganije kandi rumeze neza nk'izindi ndimi zose ziri ku isi. Muri uno mwaka duhimbaza uno munsi twishimikije iciyumviro kivuga kiti ikirundi umushinge w'ubumenyi ushikana abarundi bose kwiterambere. Ico civugo kiratanga umuco ukwiye werekana ingene iryo teka duterwa n'ururimi rwacu rihambaye. Kukaba nkako ururimi n'umuhora w'inyigisho zaba izerekeye ubumenyi canke indero, ingeso nziza, agateka kazina muntu, ubuntu, eka tutibagiye n'ivyerekeye ubuhinga uko bwoba buhanitse kose. Ubwo bumenyi bwose rero bunyura mu rurimi. Naho Uburundi ari igihugu gito ntikibuze ico cyo kwerekana mu makungu maze kikagira ico cunguye mu bumenyi bw'ibiri kw'isi yose. Ivyo byoshoboka mu gihe twebwe kubitwerekeye twoba twabinonosoye tukabishikiriza mu buryo bwumvikana. Kimwe mu byo dushira ku muzirikanyi nuko kuvuga ikirundi atari ugusubira inyuma kuko ururimi rwacu ruritunganije kandi rumeze neza nk'izindi ndimi zose ziri ku isi. N'ururimi rwikwije rushobora gukoreshwa nk'uko n'izindi ndimi zikoreshwa. Nayo abahinga bari bitavye bagaragaje ko ikirundi kibandanya gitituka aho usanga amajambo menshi usanga yasubirijwe n'indimi mvamahanga. Mu makungu amezi abiri araheze intambara rutavanako hagati y'Uburusiya na Ukraine ibisagara vya Mariupol na Kharkiv bikaba bigeramiwe cyane. Abene igihugu bo muri utwo turere bagasabwa na President Volodymyr Zelensky wa Ukraine gukura metsa kugira ngo bacungure amagara yabo mu gihe Uburusiya buriko bukoresha ibigwanisho rutura. Mumenya ko igisirikare c'Uburusiya cari catanze itariki 17 nk'itariki ya nyuma aho nyene ni murinda mukiza uko kwezi kugira ngo igisirikare kigwanira mu gisagara ca Mariupol kibe cyamaze gushira ibigwanisho hasi cishikane kugira ngo gishobore gukiza ayacu magara. Maze cyo kiringo tukamenyesha ko
cyarenze ubu intambara akaba ari rutavanako ari bisagara mbere bya Lviv n'ibindi bisagara byo mu gihugu cya Ukraine byamaze gutandukirwa. Uburusiya bukaba bubandanya gufatira ibihano abategetsi batandukanye bo mu bihugu by'uburengero harimo na Boris Johnson usanzwe ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza. Mumenya ko ubu igihugu cy'Uburusiya kiriko gifatira ibihano n'abategetsi batandukanye ba Amerika ndetse no ku mugabane wa Buraya. Nshuti namwe bakunzi, ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye, ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro bya JCTV muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram na Twitter na YouTube, mwandika akajambo JCTV mugira mubahwe naho gutaha.